niho byarabaye nabi shagira narabibuze tabindi bimwe wazana rimwe nusura kubizana rero kasha byaciye bitabukangiye ko bazosira kubizana uwo munsi bazokwirukana niho uzobibona umuntu basi nzozabizana rero bimeshe bitanukimbwa aho urazi ko nk'abakwirukanye ushobora kugira ibibazo mu nzira bazosira kubizana bizana kwereje uraza amanota y'ubugabo uraza amanota y'ubugabo naho nyine reka ntugire ngo hajya niba bivuze waza ngo gutsinda hajya babivuze bafise intumbero bivuga na musitante yaranabishigikiye ubwo twabyama sinamusitante tuzobizana basi n'ibikurikizwa igihugu cyose kawari uzozurabizana rero uzozurabitondana utagira urabitondana hazoguhana ntutuvuge ntitwaguhanuye nk'abagenzi angahe mjo anga 2,000 aya nta bibiri naho tagure kwidaraguza aho nyene numva icyatanu twabiri oya rega sa icyatanu biriza we cyatanu ni sawa man kandi niba ntuzi kandi umukiriya wawe none wewe ndakizi niba ntuzi kandi umukiriya wawe ma basi nta kimpa ntacyo uranyongera aya yonyene mutwa bibiri kwa ya bibiri aha nyine ndavuye kurya mugabo gihari ni kimwe ahubwo Cedric ndamubwire ko Imana yamaze guca inzira ibisigaye kandi ngiye gukora kandi cyane burya Imana ikura kure kabisa kambwa nawe ndasubire ndaruhano kwanicariye kubera ko umunsi atabagiye batwarabaza ahubwo mpuma ndabahamagara basi kurenga n'abatara makara ndakesi reka mpaguruke ndakesi waruzi ngo safi namenyereye umuci none kuko nahinda kuza muri iyo minsi heze ukiza ko atari ko kibetse none reka sinkorera igitego nkwerekeye asante uno dufime ndazi kutwambara ndi mu muci kumbe ivyo shamura bireka makara shaka mu bireke nahebye ndashaka igarayiwa nusubire kukivuga kuko bisanzwe hari yibeyi none misi myinshi nanje ndabona yari haciye kweri raba ahubwo rero nyene rabe untemo na moya kweri numva numva ndaguhe moya none turi ku kazi rero ngahare ndi ku kazi cyo bibaza rero ngo amahera nayi wanje reka ntanga verese bo ndabizi mugabo kandi none unguriye kamugira aho hapo ngabo sinohomba ariko mbugu nta n'amahera ndacana awe imisi yose awe muri mufuko nta mahera ari yewe reka kuba amahera ari yo nta n'umufuko uri yusu umufuko n'umufuko none oya reka oya umviriza nk'umunsi ntuzokunda n'ukuri asho umunsi nta mahera naronse sawa urazi rero yego urabona ko igihe cari kirekire sinemerewe kugendera nagira ndakubwira amakuru meza nk'ubu naheruka je kukubona nkikuzana nk'ubu sinayinzi imbere n'uko nameze we ntuzi byanshikiye shajya mwari rya rugo agenze ngira rero waje kundandaza je nari nanje kukudandaza reka bamfata nk'uko umengo sindi n'umuntu urabona ko witwa makofe uraho banswa kw'amazi man ujya mugabo ujya urabona ko umengo sinamunini gose ibintu akora birenze uko angana ushatse kuvuga yuko je yaramfashe nabi bihagije ariko inkuru nziza ndakuzaniye uno munsi nuko ntagikorera iwe nta nuko nobisigura kubera jeje mbonye ndahavuye reka ntutinye kubivuga reka ngo nuko uri kwibarabara nta nakimwe oya nibisanzwe cyatumye nza kwarugira nenda gusezere ndakubwira ati burya aho waherutse je nkora mu gikoni ahubwo nizere ko atana abantu babibari ashiye iyo aba twari guhura n'abantu banarabibabwiye nta n'abantu tunamenyeranye basi bahari iwacu nk'ubuda naherutse kubona kuvuga rero wanashaka cyari kinzanye kwa ndakubwire ko ubu tuvugana amaze kuronka akazi k'ivyo nigiye ungiye gukorera mu biro nk'abandi yes mu biro ni as one company
une ngiye gukorera nanje ntonda muri biro nyene n'agakostime baramaze kunyakira akazi ndakari wa muhungu yo ne ushaka kunyumviriza ivyo mvuga cane ibyo sinokumviriza ndakumviriza gute wembwiye ko Imana yanyishuye yankuye kure jama none waruta ahubwo wenzo gushimira kubera kujya kuntu wankuye rukuru yakaba wewe reka nibaze yuko ivyo uri kurambwira ari ivyo none nta pere dofe nayo nakubari cyangwa waravyibagiye ivyo wari wabimbwiye ndavyibuka nirya nyene uhajya basha naramaze kuronka akazi yarahetse ubu nanjye kukubwira yuko mbe namaze no kuronka naho n'inzu nshasha una sister wanje nombe cyana gene ngo tuze tuyitote ba oya ntiharagera hingende nk'umushahara kwanza none mbe haje kwezi kuzahera ryaraho batanguye ugiye utangure kumva oya sivyo je nibaza yuko we nahembwe nuzobiyobeka imwe gusa namaze kuronka inzu rero tuvugana mbere kugira na mushikanje namaze kupanga yuko nyanda muzana ganda muzana kugira atabandanya ishuri aja ujya nicaye muri ano makarazi si uko ndabishaka yuko nguma ndayicaye aha natewe nashaka burya nandogira haruguru nuko nyene ntararonka ahandi ushiko uravuga nico mugabo impamvu nafashe iyo ngingo ni kubera ko nabonye aho ngiye gukorera atangorane n'imwe ihari kandi namaze gusinya kontra wanashaka barampaye aide d'équipement ubu nico gituma naciye nihutira gufata inzu bazi ko ataco ndaguhishira umugenzi aho ndavyumva mbere waje neza hama nawe gusengera ndazi ko diplome uyifise mu gibisi bizohoramwo rome ndayifise iri kirasaza basi ibisigaye nzokubariraho nimukiye hamwe uzohashike asisa umubone reka ahubwo nibiriza gusa sindakurenganaho abona werindira gusa bro ugira akazi keza rero yego kumenga turi kurakora neza nje kuraba ibyo uri kurakora nawe reka abantu burya mbega shama kaba natsinze uko tungana uko none gashawe uzomenya ingene ya detail agenda aramenyera buke nkanye ndayaguze menshi ca ntangama ndayaguze menshi ca nako make yica nongera ko kuyo ndiko natanga sawa none ntana make y'uraronka ngo basha kugira yatanze yose ayo nari mfise ndayaguze menshi mbega mana tujya gute na so bujuzi ko tari hari yema buja kusanze yose ntashije yakunze ntaco ni waronka canke mbera ndambwire boss kuje ko yatora hajya agenda yabo yego ubukozi ndabiko nogura agaciro tugende umubwire nta kintu ashaka kubera iyo nayabutse masanze cyabya gusukura no mwete kuko urabona yuko dutunzwe n'aya makara ubunye ndabizi ata nk'ubu usanzwe urirekeza ngaho sawa reko hano mwete rero ndavuye ku kazi sharatashe je nanje mvuye kuraba shawa mukozi wa njya ku makara yuko yamaka verse masha erega byaranse cembe wamenye ibyabaye ndabikwiye amugabo wanje je naho nzatonze ku kazi yego yagarutse oya jewe naragiye no kubaza ku kazi ndabaze ingene byagenze yego basha biragoye nambwiye ngo nabo nyene ntibaramubona
n'uwo kwaye n'iyambi aho yaciye oya telefone ndamutelefone sinamushobora amasengesho ndabikora nagize aho imana kunyishuye oya ntacyo bandanya wizeye uhoraho byose urabikora ndamwizera uramutora oya nkawe ntora je ndagoye rero mu maboko y'imana ndumva biragoye mbe wa mukozi wahavuye umurongo rekashare nomukura ndacishamo rimwe nkagenda nkuno munsi ko ngiye ejo sinzogenda ahubwo share kayi ngo ndaguherekeze gatoyi rero sha amahera ndarusha mugabo ndizeye ikura nagira urabizi hari igihe iyo biri kintegurira ibintu byiza cyane gose hamazoza yego urakoze kudemera nagira urabizi nawe rero tuzosubira genda urabona urazi kudafise umukozi bikugora birangora cyane nk'urumenya kuraba umwana yasukiye mu babanyi kahepi nkoresha tuzofashanya tumuhige turabe sawa reka ngende sawa hariho iwacu iyo nakuriye ku gatumba sinzohibagira urakoze mana urakoze kuba naravuye ku gatumba ariko reka na sisita ndamukureyo kugira ngo bibandanye kugenda neza fashe ubu n'ibigori bigira byere kweri nagiye bagiteragira yewe gaye ha ariko ikibereye ni kimwe nuko imana yangiriye neza nkatangura gukora mu gikoni none ubu imana ingiriye neza impaye gukora mu biro mana nushimwe nushigwe hejuru nasanze atakibereye ubusa by'ukuri uri imana ikura kure sije murandashikiriye sister ahubwo ndamubwire nawe tugende hanyene guca umuntu hapangira imigambi asho umuntu azohagurisha aya tugatuma ntawe hagurisha n'icibutso yihutirwa no kubanza gukura sister ngaha umushikane mu muji ibindi tuzovyiga mu nyuma reka nugane nze gusanga nahejeje kwitegura hasharashitse halo ndahejeje kugara ubunyene ndaje nta n'ibirahari shano kuzimana reka urazi nyene niryoherewe jeti yari kweri uno musi ntiyigeze sinigeze ndamubona uno musi basi gusa je sinamubonye ngo ndanamusezere gusa nari nabimubwiye ndahejeje kugara ndaje yagiye mu muji n'ukuri kw'Imana ubushasi ndasubira kuguma navundagaye ndabwira ikintu kimwe sha wese ubonye ndaje ndagutore reka uca wugara ntanaje wonge ikijumbu basi wanatetse abeje nta uno musisi niwenda nabirondera amahoro sisi umeze neza eka wacha wari witeguye kabisa ubusigaye uhekesa goje kare wagiye reka share kare nubona ko ndi mibundi naraguze nihora no tufime ndazi kutwambara zo mu muji wamazi yo mu gisagara ntuyazi ubu rero naje aha wewe wari ufise n'inzobe weho izokirenga ngabo rero hariyo abantu b'abaguruguru zo kwitonda none nturizi mu gisagara ko abana babo bakura bakiri batoya none ndakubaza kiyari gute jewe uno munsi basi ntitwigeze tubonana gusa jewe twari twahuye ndamubwira ko nzoza ndagutore kigire kwibera mu gisagara Imana yaciye inzira ubuhorera muri biro ndabimubwiye ariko yari yambajije ndabimubwiye rero uramubwiye akazi nari nsanzwe nkora
Uramubwiye? Nari nzi ntiwamubwiye ariko ntaco. Mugabo urazi, je nari numva nshaka kunywa kuri ya mazi yahajya. Kugira ngo ndayanye ko gusa, wewe ubu nyene jenje kuko urazi gituma ndayanywako. Igihe bantelefona, igihe wa mugenzi wanje Cedric antelefona. Ntibuka nimbo yajya kumwonga. Nashaka ndashike ndayanywe ko numva n'inyota atarinye. Hama cenza wewe ahubwo tujane kwanza. Tujane hajya ku mugezi tuyanyweho hama ce tugenda. Burya na ngaho mu gisagara tugiye nta mazi aryoshe nkaya yo kumwonga. Saya hariya ngo arashushe. Reka ahubwo we rero bizona kugora. None urashaka kuyanya? Aya jewe naya. Rero we fatira je mbanze ndayanywe ndayisezeranye. Reka waruzi ko nigeze azogaruka ngaha none. Reka nagira tuzohagaruka kuharamutse ariko ndabwira irya nzo ko nzogaruka. We tekana ntaco bisigaye hari n'igihe twonahagurisha. Reka tutaringere kubata. Ni sawa. Ngo ntiza nkabanza nkanywa amazi. Ntangora. Murakoze. Aya mazi yanyu araryoshe. Bambe yacu. Muko mugawe mwengo ntiwaruvomera ngaha? Ndahaje vuba ke. Wewe? Naho ramba hajya mu gusi nkihaba nkorera mu muti. No kumutora sister wanje. Narose yakane. Tuzosubira rero. Nari nkumbuye ayo mazi yo ngaho iwacu. Sister tugende kandi amasara nagiye. Sawa sawa. Warampamagaye nawe. Arotiye. Meze neza. Ego. Ewe je turabuye muhira ubunyene. Wene nakuze ku telefone. Nyaruka ubunyene two turagenda na sister tugira dushike hahandi mwangeze igihe mwamperekeza. Ahubwo nashaza kumuseze. We nyaruka twahurire ha. Mushikanje yogenda taguseze yude n'ingene batubereye umwana mwiza gasha. Yambwiye ko ariko wamwitayeho nyene utigeze umubakure. Asha karambwira ati sibabonye ahubwo uranaturondeye je nari nakubuze. Sawa sawa we nyaruka. Nyaruka duhurire hahandi mwangeze wa musi nagenda. Sawa sawa. Hewe hashimana ishimwe kwezi twari tugiye tutamuseze. Asha nanje nari kubaba. Yarari ngaho haruguru mbaho taduhura. Umeze neza cyane n'abagute. Ni sawa. Gusa ndakubwiza ukuri. Wari tubabaye. Gutembera gusa ndanabaherekeje. Mugabanze ngiye kwanza. None shamwe wasanga bari mu kabari. Umviriza je nariko ndatemberera. Urinda gukumbuye kabisa. Wabonye nenge bya mashashi ungenda nusagoje nka tumwe tw'abanyamuji nyene. Ni wako bimwe twose ndazi kahangare kare. Yaba no gutagata aje yaratagaje. Cyane biragaragara. Bisawe nawe. Baragacura ari bibaye. Imutagato ni myinshi ni myinshi. Kare kahama. Kujya nari nakubwiye. Kuya nabwiye ku telefone nari nje kumutora sister kugira ngo ndamutware. Kugira Imana yaranciriye inzira. Andagiye mu moto. Nyine bamucanye Jesse. None ntabibona ati ndabona ko yanatekeye. Agasagoje meruka kumutwara. Nyine mugire musige ntaje. Urabona Thierry Imana yarangiriye neza nasanze yaranakubwiye yuko nari nashikiye mu kazi ko mu gikoni buke ntagire ntuvyumva bijya nashikiye gukora mu gikoni none ubu bimeze gute ubu rero naciye ndonka ahantu ndepoza ibijyanye na bijya twize byamenuka kuronka akazi nkorera muri biro cyo tumanje kumutora kugira nawe nyene asubire ku ishure watanguye woza isafuriya ane gaje nakuga yakazimu ugeze mu muci isahani mbe nta sahani nimwe wamenye Reka ibyo tuvyihoteba. Ibyo tuvyihoteba. Nakoreye mu boss. Igikashi. Urabona igikashi? Burya yarankubita n'amakofi. Akanzuka ko amazi. Muhungu. Mwapfiki ubibona. Ndakubwiza ukuri. Nta kintu na kimwe twapfa. Kiretse n'ababosi bagarura bizi ko ari ababosi usanga nyene biyemera. Muri iki gihe nari kubwiye. Uzi yuko ahantu ngiye gukorera. Ari muri societe nawe asanzwe akoreramwe reka kandi kirenze ivyo nzoba ndamushefu wiwe ubu umushefu wiwe yaragufashe nabi kutavyumva hari ikintu ntahura mu buzima kandi gikwiye gutahura abantu bose
nta kure habi Imana itokura umuntu cyane gose. ikindi naco nta kure heza itomugeza na cyane ibaze kuba yaragufashe nabi umugengo niko fara ari kubiswa amazi reka ntiworaba ngabo bikarangira ugiye kuba umushefu wiwe cyangwa umunsi ndamusezera yarumiwe ntiyabitahuye nizere ko wabyishimiye ego amanuko nyene tie uko byagenze ubu ndashima Imana kabisa ego erega mushikawe wamuremereje wamutaye ibintu byinshi reka ndabaherekeze bone je nako ndakubwira urongeye gukorera ahantu wankoresheje ndamukorera mu gikoni nanjye ngiye kuba umushefu we mu kazi nibaza ko bigoye nibyo kwakira mugabo jewe sinzomwihora ibyo natahuye ko ataco vyomara iryo kosa ntuzorikore bana ahubwo tugenda amasaha aragiye bashe ntuzi iyo tuja wewe ariko muje imbere mwebwe mbese imwe mperekeje basi gusa mugabo muransize Salamu. urafise Niko Iri ni 2000 gusa. 2000 subiza Oya ni 2000. Shakia chunidiki ingana ibintu by'ibibaho asha n'imyegesha grafrere nawe ko yari yipanze hano haratesa kweri ngiye kuba Danepa hano ni heza kweri sister wari uhicaye umeze neza ndashimye igisagara wakimenyereye reka ndahamenyereye niko ndaraba hirya n'igiti bo kajya n'akabati nakoresheje nawe ntibibona ko ari akabati harya hariyo y'ibiti we nawe ariya n'amasorori tuhanagirana amasafuriya aya breva nawe rero wagira umuntu akumva ajya n'amasorori yo gushyiramo ibyo bifungo natabyo nari nzi none ashaya ntacu amasafuriya hama hano ni heza bazi hano iyi nzu ni iwawe aya mbo turacapanze n'amacenza gupanga ndonsa akazi urabona ko amacenza no gutora ganda kuzana rero ngaha niho tugiye kuba muri mu kurindira ko Imana izo ducira inzira kandi nizera ko niyo wacu tuzoyubaka rero wewe ikintu kihari ni kimwe burya namaze gupanga yuko nzoshenda gusubiza ku ishuri ndifuza gusubira ku ishuri ubandanye ndashaka ko nawe waheza amashuri nk'abandi bigeme rero impanuro imwe gusa wiyubare wirinde na cyane cyane yuko aha mu gisagara haba hari abantu bagoye batandukanye uzokwirinde cyane cyane abantu boza kugora nk'igihe ntari ngaha cyane no kwishura nzogutwara uzogerageze kuba umuntu aciye bugufi nk'uko usanzwe umeze ego hama mu masimbire ngaho kwibotike gato kuko mu mwanya uri imbere ndahava ngenda ku kazi nashaka rero yuko mbanza kuja kuri botike hari akantu ngomba kugura we tubandanya uraba utwo ngaha mu rugo nibaza yuko ibyo gutegura nakweretse aho biri uraba utegura utwo dufungura kugira ngo nje ngenda ku kazi umuntu afunguye turasubira ego musaba
ntabona. Pardon, sinakubona. Okay. Gusa umengo ndakuzi. Natumenya ndakuza ha? Unzihe? Kw'isoko uje gutomati. Niwe wari kuradandaza itomati hajya mu isoko. Okay. None ngaha ugiye na he? Tashe muhira hani muhira? Kandi bwawe ndeba mwarateye imbere. Hani wanyu? Oh, c'est bon. None nawe biri gute kuvuye ngaha? Hari umuntu wari uje kuraba? Bo jewe ndi umupangayi mushasha mperuka gupanga. Ni uheruza gupanga igenzo yo mupanga? Ego. Sinzi ko twasubira guhura. Birashika abantu ntibamenya aho bahurira. Na cyane ko bavuga ngo kidahura n'imisozi. None nawe raba naraje hajya mu isoko ndagushorera none ubu naje gupanga iwanyu none ari mwiri wanyu nyene. Hani muhira nanje muhira mvuye kudandaza nyene. Okay, nandi nayisohotse gatoya ngaha kuri boutique. Nibaze ko tuzoronka akanya ko kuyaga. Munampe karibu ngaha mu rupangi iwanyu. Sawa karibu. Turasubira. Wote. Ni wewe? Salama na ni misi myinshi. Umeze neza? Yego kwera. None wewe uri ngaha? Je nibereye ngaha kabisa. Oya. Yego. None wewe ndakubaza. Hanye ni boutique ni wewe? Yo, je nibera ngaha ntubone ngo twahuriye hariya tugiye ku depot. No gushakisha mu bisanzwe kubera umuntu aca hose nabwo je muhira ni ngaha. Hariya ndakubwire yaba abajene benshi bo bameze nk'uko iwawe burya Burundi buteye imbere twabushikira n'ingoga akanya gato hamwe nakurondera akazi mu gufise n'ibindi uri kurikorera n'ubundi je imigambi ndayifise mugabo urumva ntegerezwa guca hose nyene ndona na cyane nagiyo bikunda byariza mugabo ndaryohe kuba nawe warashikiriwe yego narashikiriwe wanashaka mbere ndarose naho nzohora nza kuza gushorera urasamaye nite yego ariyo Mumeze neza none? Ego mutarashiye. Twe tubangaha inyuma nanje kuraba hawa yari yambwiye yuko ari ngaha. Twahuriye gusuma hariya ku isoko twaciye duhurira ngaha turamenyana. Yarari ngaha agiye ku boutique. Gateyuza? Nashaka kuraba aho uba. Reka we nawe. Naciyenza kweri kuraba aho uba kugira nzoze ndaza kukuramutsa. Okay, karibu ni ngaha. Nibaza ko mwamaze kwidondora. Yambwiye ko ari gushika. Ujyaje abona nza mu isoko nakora akazi ko mu gikoni. Urazi ko kijyagiye wanatangaye. Natangaye basi. Hama mu nyuma ndonka akazi k'ibyo nigiye. Ubu rero nce tumona twaciye tuza gupanga ngaha, sisa nayo namusize ruguru naciye ndamuzana kugira nawe ndamusubize ku ishuri. Hama nawe aheza amashuri mu kwiwanyu. Nukuri biraboneka akwiye ruguru basi. Wenda umisaba no mu gisagara. Umafunze bitambara. Niyo ndero yo muhira twebwe. Nta muntu yerekana mu mutwe. Kandi nawe cagiye wari ufunze. Ubu byagiye. Hagiye hari mukazi. Mukazi urumva kazi nyene bisaba yuko tuguma dufunze. Rero urabona mu isoko nyene abari mu isoko. Sandi muhira nyene ngende mugiye kubona. Okay. Mwana bategure tugire umuntu afungure. Nariko ndabitegura. Okay, rabo bandanye kugira naje mu mwanya mpave nitegura ngende mu kazi. Yego. Reka mbandanye hanyuma. Gire sindi nabacerereza. Yego. Komsa n'umushitsi tunamuzimana rega. Jena nakimwe. None ivyo ngaho muhira ndisanze nyene ngaho onye urabona inzu ziramatanye. Ahubwo ni vyiza cyane. Okay. Ndarusha ababanyi bimeze neza. Witwa gute? Nitwa Nicole. Nanje nitwa Prince. Ni sawa. Ya Nicole, enchanté. Karibu. Ikindi gihe wisange nubwo twaje gupanga iwanyu muga kandi
ya munsi jewe naratangaye ndagusanzwe hajya mu isoko mu itomati byaranangaje cyane ubwo uronka ikintu cose n'akazi tuba dushaka amahera arya amahera y'abarya abavyeyi bacu sayi iwacu kisigure ngo twe turironderera natwe kugira natwe turonka amahera tukuze nkarya umukobwa w'ubwenge tuze turarondera amahera barya bayafise barayarondeye baradutunze kandi twarakuze twarahejeje amashuri ariko natwe kurondera yacu ni sawa kandi ndagiye kurondera indya zoja mu kazi ejo sawa rero iri bihe byiza namwebwe ibintu n'ibiki kumenya n'ibyari bigere benshi jya munsi mu isoko ariko ndi kuntu niyumvise n'ubu nyene nce ndamusanga mu rupanga aho nje gupanga ari wabo wewe raba ukabike hanyuma tuza kudutelefona tubwaye ko umuhimbere wahejeje aho ndibaza ni sawa sawa nizifana tugenda turazinywa tugiye hariya hanye kuko twari kuri ntugire ubwoba kabisa turakubona nawe turakuri nta n'umwe bitobera nta n'umwe bidakwiye nuko bitinda kuza ariko ndabikora pe ndabikora Allo oui secrétaire riri ni sawa ni sawa uri hehe ubu tuvugana ndaje kwitegura nagira nze ku kazi Jesse yondi gusa nyene nagushaka ari ikintu cyo kukazi nagomba tuvugane sinzi ko woronka umwanya ukaza ngaha aha muri difference sawa reka ndahace wewe tuvugane hama bandanye ku kazi sawa ufitiye ubutumwa bwihuta okay nizere ko ari ibijyanye n'akazi kubera ko utashimye yuko twobiyagira ku kazi oya ku kazi saha mwisanzwe yo kuyagira ibintu kandi beza uri umusore kandi kumusima kanga tuyagira ku kazi byonyine abasivile bo ngaha baragoye ntopfa kuza kuzimana reka ndakuzimana aho usanga nk'ahari akabari k'iwawe oya ibyo mu kazi agomba kumbwira ngaha mu kabari Mwenga ari kurivugana oya sinariko ndivugana merci kagutembe neza rero urakoze arasate hama rero ego kwanza umeze neza ya je meze neza ndashima Imana je nubwo naguhamagaye ko twoyaga ibyo ku kazi je twoyaga n'ibindi byo ku kazi tukaza tukavyihuta tukaturayaka bashi ibyo bindi twoyaga bisi maze hajya hari ibindi bintu mufise twashobora kuyaga nari umusore nkabivuma ya nivyo mugabo jewe hakuru burya hajya naje mu kazi kandi shima Imana ko yankuye kure hari ntahe nyinshi utazi ariko anyway sindagukire mu ijambo reka umbwire icyo bamumagariye ya izo ntahe nyene ushaka ko tuzisangira ubu zisangiza muzimenye so okay I'm sorry ego ushobora kunyihanganira nkamwitanga nta kibazo n'ukuri Allô, monsieur le directeur général.
sawa reka ndagusangeho nyene komisa ce mbandanya ku kazi sawa sawa. Madame la secrétaire, plutôt mademoiselle, nari ndakwise madame kandi wambwiye ko nawe uri nkumi. Burya rero urazi ko ibintu birasumbana, burya ubu tuvugana. Deja mbwiye ko nkeneye kandi byihuta. So, je m'excuse, ngira ndamwitabe, kuko mbwiye ko ari urgence. On se reverra plus tard. S'il vous plaît, moi je respecte le travail. Kandi urabizi yuko burya ni wavuga ijya nyuma. Excusez-moi, tutosubira. Kandi merci pour votre effort. Je vous en prie. Ndabikwemereye bibaye ngombwa no kuma ngaruka. Ambwiye ko nkeneye diligence. Nta no ko ari kuri bira ambwiye ngo ari muri Maranatha. S'il vous plaît. Bonne journée. Bampaye umuti. Bonjour. Namahoro. Karibu karibu. Murakoze. Umeze neza? Ndashima Imana. Nari ngukeneye. Yego. Karibu karibu. Umbalire. Umeze gute? Uko bimeze mu kazi, mumpamagaye nari nzi ko ntangira kubaraba muri biro. Burya ubu tuvugana. Yego. Akazi kariko kagenda neza, ariko biragaragara yuko muri Azwan Company harimo abantu bariko baranyonyeza ubutunzi bwa company. Nivyo? Ivyo nivyo ndiko ndakubwira. Bimwe nikeka kera. Burya ubu tuvugana ndamaze kuvumbura amadosiye y'ibanga bigaragara yuko bobo berekana yuko ibintu biri mu murongo ariko bitari mu murongo. Rero jewe niteguriye kubibereka byose atana kimwe ndishije. Niyo raporo nari niteze kuza kubazanira nuko muciye mumbira ko namwe mukeneye. Yego. Urakoze cyane. Kumwe nabikubarira. Twaguhaye akazi tukwizeye. Twabonye ko ari bitagenda neza. Ikiri undi muntu mwiza atunganye yobigorora. Bandanye ukora ibikorwa. Utonka raporo mwibanga. Nturinde kwacisha kwa secrétaire. Ubanze mu mwibanga jewe nyene hanyuma tubikorereko. Abantu bose bakora nabi nta kibanza bafise. Nagira nsubira ku kazi. Burya nayo babwiye mukima akazi. Nzobakorera ico mwampamagariye gukora kandi nanje ndifuza iterambere rya company yacu abanyonyezi nta kibanza bafise mu kazi. Urakoze cyane. Yego. Bandanye ukora akazi neza. Hama tubaronde kandi tuzobafata. Tubakorere ibibabereye. Sinzi ko nawe warafise umwana ndakorera agafana nagutumye ugire ku mana. Ukuri murakoze ariko kuri analyse dossier nagomba nyene guheranza. Nibaza yuko abagabo ariko mbandanye ku kazi. Bashimiye cyane. Urakoze cyane. Yego. Akazi keza. Murakoze. Uri umunsi mwiza. Urakoze. Yego.